Urugendo rwo kwirabira ko ifumbire y'ihinguriro fomi yashikiriye neza abarimyi rwarakozwe n'iryo hinguriro mu ntara zitandatu zisanzwe zikoresha cyane iyo fumbire gusumba izindi arizo Cibitoke, Bubanza, Kayanza, Ngozi, Gitega na Karusi. Tumaze iminsi 2 turi ku rubuga mu ntara zinyuranye z'igihugu kugira ngo dusuzume ukuntu ifumbire yatanzwe kw'iri ry'impenshi ryarangiye, kugira ngo araho twinegure kuri ubu araho twiha amanota tuyihe. Tugenda turaganira n'abajejwe intwaro, turaganira n'abajeje igisata c'ibidukikije n'ubworozi mu ntara, mu makomine, tuyaga kandi n'abarimyi. Abo bose tubabaza ukuntu itangwa ry'ifumbire ryagenze kuri iyi mpenshi iheze, kugira ngo amakuru dukurayo natwe nk'ihinguriro fomi duheze tuyakorereko, tuyubakireko mu ntumbero yo kutabandanya dutera intambwe neza. Vy'ukuri duhereye mu kiyaya tukaduga ruguru mw'izo ntara zose, bose baba abo mu ntwaro, baba abajejwe ibidukikije n'ubworozi, baba barimye, baremanga bagashimangira bakemeza yuko ibibazo bagiye baragira mu marima yaheze yuko kuri gutanga kuronka ifumbire kw'ikiringo c'impenshi atakibazo na kimwe bahuye naco, yuko itangwa ry'ifumbire ku mpenshi ryagenze neza cyane gose, ku buryo hariya mu mazone ariho hegereye abarimyi bayitorera, izone zose bafise amafumbire y'ubwoko bwose. Abarimyi barashima ko barose ifumbire ku gihe, ndetse bakavuga ko iyo fumbire imeze neza, hari n'ibimenyetso bibigaragaza. Nko mw'ishirahamwe ngaha adukorera nk'urongoye nyene koperative Tsindamapfa, amase twararose neza cyane gose. Nkaha twarateye neza, abanwanyi nabo nyene bacu bararose amase baraza gutera neza, kandi amase y'igitego cyari cyo cyose, kuko mu ruganda baduha fomi imbura, bakaduha fomi bagara na fomi totahaza hamwe n'ishwagara yo kugira ngo ikize umururazi w'isi turiko turarimako gushika uyu munsi mu Burundi. By'ukuri ifumbire ya fomi turayemera cyane gose, kuko mbere yaje igira kanovera mu masi y'abanyagihugu, kuko turiko turaraba ubwa mbere amase wasanga amasi y'abanyagihugu atacatsi kimerayo. Ubu rero twagiye kuronka gahengwe kaniniya cyane, nkuko ubu umurimyi ategerezwa korora. Ubu aborora ibirima ibyorogwa bito bito, inkwavu, imbeba, n'inkoko n'ibindi. Ubwatsi ucutera ugenda ubukura muri ryatongo ryawe nyene. No kuvuga amatongo y'abanyagihugu yose ubu yarisubirije, ivyatsi biguma bimera, ivyo vyatsi imbere navyo nyene bica biguma bidufasha kugira ngo bibamase. Tuca tubikura muri ajya amatongo yacu, bikaca bitugaburira ivyo bitungwa, akaguma ari akazoza ko kacu twese kugira ngo ivyo bitungwa bigume bifungura, kandi twongere turonka nayo mase. Akamaro ka fomi nuko ico giterwa ndagiteye kiraba ciza gusumba aho nakoresha amwe yakira bitadeyabe. Ubu kandi nkamenya ko nayo mase asigaza akanovera mw'isi. Ariko rero abarimyi bamwe basaba ihinguriro fomi kubahera icarimwe ifumbire baba basavye, bakayiduha ku mwanya, kuko y'umurimyi agomboye cyangwa arisha ifumbire akagombora nk'ubufuko nk'ijana50, yaja gutonda bakamuha 5, biramucereza bigatuma umuceri upfa, cyangwa akisuka kuja mu madeni kuja kuyigura hanze kuri fraude kwibeyi itadekeganyijwe, kuko abari karanka ku murima we upfa. Abayobozi b'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije ku rwego rw'intara barasaba kandi ihinguriro fomi kuza riratunganya inyigisho ku bafundi b'indimo kubijanye n'ingero bokoresha mu gufumbira. Haruhande y'ibikorwa fomi ikora yo kurugika ifumbire mu bene gihugu, yokongeramwo n'igisata kijejwe kuza kirigisha abene gihugu ukuntu iyo fumbire ikoreshwa ku rugero ruzwi neza. Umwene gihugu akama azi yuko imbura mw'ibango rimwe akoresha urugero urunurunuru, ku buryo ayikoresha atihenze, kuko niho usanga iriko iragirira akamaro umwene gihugu. Rero twebwe fomi ico tuyisaba, si ukuvuga yuko tuyisaba yuko ariyo yoshunguruka mu bene gihugu kwigisha, ni tuyisaba yuko yotegura izo nyigisho ku bafundi b'indimo, kuko twavuga yuko
ari hinguriro dukorana mu bikorwa vya hafi kuko turegeranye rero ntamvo na zimwe zotuma badashobora gutegura izo nyigisho bakazitegurira abafundi b'indimo mu mazone mu mitumba kugira ngo nabo bace bashunguruka rero muri babene gihugu kugira ngo babashikirize ubwo bumenyi izo ngero zerekana ukuntu iyo fumbire ishobora gukoreshwa.